byagire Imana ibahe umugisha. Abaderege bavuye Houston nabo babyaguruke mukomere cyane. Hanyuma abaderege nabo bavuye Dallas Fort Worth. Hanyuma dusabe abavuye Dallas nabo mwakiriye abandi mu byaguruke. Abaderege ba Dallas yagire. Hanyuma gasaba abanyamakuru baje kudutera iteka bahaguruke nabo kuko ndazi ibintu biriko biragera hirya no hino kubera mu bamashi menshi cyane bariko baradukurikirana hirya no hino biriko biragenda. Okay, nihagera kudushira ku karubanda mutubwire. Hanyuma dusabe abandi bose ngabe hirya no hino muje kudushigikira, kutugira inama, gukora isuku n'ibindi byose kugira ngo ikorwa kigende neza. Mwese muhaguruke. Mu byagire Imana ibahe umugisha. Mu byo twumvikanye amatora aragenda uku. Turahera ku kibanza cy'abagize komite executive, ni ukuvuga komite nshingwabikorwa. Turaza gutora perezida duheje kumutora, uko amatora akurikirana duca dukurikira gutora sekreteri. Icya gatatu muraza kwemeraho intahishize. Imana ibahe umugisha, mufashe tubaha amashyi. Hama rero uko biteganije yuko bari buze kubazwa ibibazo 5 byateguwe. Ibyo bibazo 5 barabibazwa bose, buri muntu kubyishura ni minota ingahe kwishura ikibazo? Minota 3. 5 no kuvuga imigambi yawe. Rero tujye kubanza tubahe iminota 5 buri muntu abanze yiyamamaza. Yego, ntangwe gushimira mwebwe mwese mwashitse hano, ntangwe gushimira abiyumviye kino gikorwa bikaba byaje byateba. Ni kuvuga ku kazina nitwa Alexis Bomana, aranangiswe mva muri Abilene kugira ngo serukire bene data. Hanyuma jewe twavuye muri Tanzania mu 2008. Cyo gihe twaza nkaba nari mu 11 narose uburyo bwo kugira ngo mare ishure. Hamashitse ngaha imyaka yari injanye, murazi yuko hano biga ku myaka ibaye n'imyaka naka ntashobora kuja muri high school. Bigenze uko abagenzi baramfasha, abo nasanze hano baramfasha konda ishure, maze ko bigoye bene data arabava hariya iwacu bakaza barengeje imyaka, muga maze gushikana akabwira ati naja muri high school, bashabisabwa yuko agira gute aja mu kazi. Kumbe na wari office vision, wari office intumbero kanaki ugomba gushikako, ugomba gufasha abavyeyi muri kazoza. Uko nubwo twase hano murabona yuko abavyeyi bacu barakuze, uko arabaye ko banigana ibikorwa bariko banigana navyo, urashobora bati mbega bino bintu bizogenda gute? Murakoze cyane gose. Hanyuma ivyo biri mu bintu byatumye nja kwishure. Hama namazeyo umwaka umwe, hanyuma wari ishure ry'imyuga ndabihejeje, ndabandanya nja muri Abilene kandi asubira muri Abilene. Hanyuma ndaja kuri community college, hanyuma imyaka 2 ndayiheza. Ndahejeje nshanduguruza nja kuri university muri Stillwater, Texas. Niho nahereje imyaka 4 muri business administration, minor in management. Bigenze uko ndibaza benshi bakurikanye audio yanje mwaravyumvise yuko biragoye, hariho amasection amwe agoye mu gihe uba uhejeje kugira ngo ushobore kwishikana imbere, mu gihe utaba uzi umuntu ari hariya imbere. Byafashe umwanya munini, narakoze ubuzi butandukanye kugira ngo ntegendabe yuko naho nakise bashobora gute kumpamagara ndabukora. Ariko nagumye ndiyumva ati none kabasha no kuri iki ikintu ushobora gukora nkikorera cyangwa nkakora tugafatana n'abagenzi. Narahisemo ndakora ibikorwa ndarondera akazi kimwanje nshobora kwikorera. Ubu nkaba nikorera bikampa amahoro umutima, kavuga ati ejo ndagenda gukora cyangwa igihe cyose nzoja gukora. Muga kabona yuko byinjira mvuga ati ibi nicengira gute ndikoresha n'akanomwerekwa akarorero. Ibyo biri mu burero bumwe nshobora kwereka bagenzi bacu bene data abana, kuko nanje ngo banaciyemwo nashobora kuzisanga n'abandi. Abenshi bashobora kugira ingorane bakora nabo bagira gute bazitura abandi bazivuge. Hama muri make muri ndashobora gutanga bino mukaraba. Ariho Dr. Mawes yavuze ati ubutunzi bunini buri muri cemetery, hajya ahantu mukaburi niho hari ubutunzi bunini. Ko hariyo ibitabo bitanditswe
hariho amavision batashitseko, hariho ibintu byinshi cyane rwose hari abapfa bafise nk'ibintu kanaka baba bakwiye gushikanako, kandi icyo wokora icyo nokora cyoteza imbere mwene data, cyoteza imbere mwene wacu, cyoteza imbere uwundi, mbwa ku buryo bwira ngo ntidushobore gushika hamwe tumvikane, uzane icyumviro cyawe, uzane icy'iwanje, hama twira ngo twice twubatseko. Nibyo bintu bituma sivuple bidusubiza inyuma muri kazoza aho tuzoja hose. Rero twikebuke tuje hamwe twumvikane, tunamere imwe sivuple, twongere dusubirane agateka k'abarundi n'abarundikazi. Murakoze cyane rwose. Ntabwo numva hagije bayobozi aha mwese mwitwa abayobozi. Inyuma yo kumva imigabo n'imigambi yabo hari ibibazo byatekanijwe, niko ibyo bibazo bitanu turabibabaza, buri muntu wese ahabwa iminota 2 time keeper, nkuko twabivuganye iminota 2 kwishura kuri buri kibazo bari bubazwe. Murazi neza ko abarundi nga muri Amerika turi mu migwi itandukanye, imigwi nk'amakanisa, amoko, arimo amasosiyasiyo atandukanye, ariyo abantu bari mu migwi kubera intara bavuyemo. None turamutse tugutora, ni ikihe kintu uzokora kugira ngo abarundi bose ubazane hamwe, ubashire hamwe? Ego, murakoze cyane. Hanyuma ikibazo kijanye no gushira abantu hamwe, ndibaza biri mu bintu kumbure usanga byadutandukanije, ugasanga ngo nakakora kudasenga muri kanisa asenga ngo nshobora kumufasha urubanza rwiwe cyangwa nshobora kumufasha ibintu. Ivyo biri mu bintu mu gihe tumaze gushira hamwe hazoba ibintu bijanye biduhuza, ibintu bijanye na iminsi mikuru, hanyuma uwo ari we wese akahashika, kumbure amaze kuhashika ukuntu uwo ari we wese amwifatamo. Sinzi ko uri ngaha amaze gufashwa n'umuntu, sinzi ko wamufashwa n'umuntu umva mu kanisa we cyangwa uwo ari we wese. Si iyo uva ni ibikorwa dukora, icyo dukora icyo cyerekana ko ujya wundi hari akantu kumbure kakarusho ko tuma akwitaho canke yitaho abandi. Murakoze. Hano duteranye nk'abarundi, mugomba kuturongora nk'abarundi. Ni ikihe gishasha na kahe kantu kabirya mutuzaniye nk'abaperezida ba BDUSA? Ni ikihe kintu gishasha mutuzaniye nk'abaperezida ba BDUSA? Turafise niyo twaje tuva i Burundi. Ni ikihe kintu gishasha muzofasha igihugu c'u Burundi twaje tuvamo? Ni ukuvuga ikintu gishasha jewe no shobora kuza nzozana muri BDUSA. Abarundi kenshi turakunze kwikengera, kandi ikindi kintu ca mbere dukwiyogira gute kwikura mu zibukwe. Ukikengera ngo so ntaho yageze ngo nabo ntaho zishikana, turikengera. Abongeza no bavuga ngo ababongeza bavuga ngo wibaza yuko ushoboye cyangwa udashoboye. Ico tura muri ico bibiri, ico tura nimba uvuga ati sishoboye cyangwa uvuga ati ndashoboye, you right. Rero byo kwikengeza ngo none ngo ibintu byo nokora ni ibintu bidusubiza inyuma. Ubu ari we wese nimba ari umwana avuga ati mbe ubura no bande kwishure ngomba gukora iki, ukaza wumva nk'umuvyeyi wawe sinzi ko ivyo bikora. Mwenkuraje umwereke yuko imbere hariho future. Aha ikintu gihe bavuga ngo ni land of opportunity, to questioning every iyo opportunity yose dufise muri kino gihugu, kubera iki tutayitesting aho turabiko dushobora gushika. Ico ni ikintu ndozara muri ndutse muri ino community. Hama ikintu mu gihugu cyatwe baruse naco ni kuvuga mu mwaka uheze nasimbiyeyo mu kumunani, ni kuri ngiye kuraba abantu bahari, abantu benshi baheje amashuri baraho, abandi ntituvye abapfakazi. Ugasanga hano turiko turaspendinga amahera nimba 50 twatanga, twokoranya umwe wese gadoka amadolari 5 twashobora kurondera ico bita mitiweli. Ziko mubyibuka mitiweli ni nka intuzeye insurance umwaka wose sivuple amadolari 5 umwe wese. Muvyumve bino bintu dushaka gukora, nimba ari umugambi bati reka durabe kugoshinga isoko mu Burundi. Wibaza yuko abantu baronka akazi ari bangahe? Amahatu ruwikira imiryango, wibaza ngo imiryango cyangwa abandi bantu buri munsi buri ndwi, wibaza hamwe dukoze ibyo bikwa yuko abantu hari batokwisomamo cyangwa bitogera gute? N'Imana dushimira muri ivyo biri mu bintu nibaza yuko nzobanzanye muri ino community shaka kudufasha. Murakoze. Abarundi batari muri DBUSA cyangwa batazokwemera kuja muri DBUSA bakagira ikibazo mugabo bari muri community y'abarundi, mwebwe nk'abaserukira DBUSA
muzobafasha cyangwa muzobafasha? Ego murakoze. Hanyuma nibaze yuko muri ratashishe neza hanyuma iyi BDUSA itaraza canke amashirahamwe ataraza abarundi twari dufashanya sivumve twarafashanya kandi tuzokwama dufashanya. Nibaze yuko yoba atari muri ino shirahamwe tuzomufasha mugabo tumwereke neza ibyo ariko arahomba. Nimba wari umunwanyi hari ikintu kanaka wagenda kumufasha kubereka yabo bari muri ino shirahamwe byari kuba akarusho, ndetse n'ibikorwa biriko birakoreka bazobona yuko bikwiye yuko bifatanya n'abandi, kuko hari abadashobora kwifatanya natwe kuko batazi ibigiye kuba, kumbe bo baciwe intege n'ibyabaye ubushize. Rero ndibaza yuko tuzobafasha kugira ngo babone yuko bari nyuma hamwe n'abagire gute begere ku murongo. Ikibazo mfise ni kijanye no gwaruka, tujye kubatora ngo murongore BDUSA hano muri Texas. None ni gute mutekanya gutorera umuti ikibazo kijanye no gwaruka ruriko rurahurumbira gufata ibiyayuramutwe? Ikintu kijanye no gwaruka goba rukoresha ibiyayuramutwe, ndibaza nimwa raba kuri iyo flyer nabahaye harimo ibintu bijanye n'intuze no kutamenya amategeko rimwe na rimwe. Akenshi iyo tugiye ahantu twivayanga nabo twasanze ntitubaza ati hano hamko ibi bishobora kutugira ingaruka mbi yihe canke bidufitiye ineza iyihe. No kuvuga ugwaruka tutegereza kugira gute kugwiyegereza tukagwereka hariho abantu babaciye muri ayo mananiza bamaze kuvayo. Abo bantu nibo dukwiye kugira gute kuzana bakavugisha ugwaruka rwacu bakabereka yuko aho bari atanaho bishobora kubashikana. Abenshi usanga barafunzwe kandi hari n'abandi usanga kumbure sinzi yuko mumaze kugira gute iyo uri gufashe ride ukaridinga n'umuntu kanaka guha lift yo gushika hano kanaka, nimba hoba hari ikintu kanaka uwo muduga baba bawuziko bagufashe nawe uri muri boko uri muri uwo muduga. Ivyo ni ibintu tugezo kugira gute kwitwararika nk'abantu, amategeko yacu tukayitwararika kandi ugwaruka rwacu kabereka tukagwereka avantage yo kwitandukana n'ibintu bimwe bimwe kugira ngo iyo umaze kwifatanya. Bibiliya nikuze kwivuga neza ngo amazi meza n'amabi yashanganije urumva byose bihinduka mabi. Rero no kwiyubara agwara bashaka kwibwira yuko ari kwiyubara abo bagendana abo bavugana canke nivyo baraba rimwe na rimwe, kuko ivyo nivyo bintu bishobora gute kudukiriza ugwaruka rwacu. Ikibazo mfite kiguruko kiravuga ngo tubwire ibibazo bitatu uzi bihangayikishije abarundi ngaha muri Leta Zunze za Amerika, sindivuga state gusa, icyo waba wageze kubikoraho n'icyo uteganya kubikoraho kugira ngo abarundi ibyo bibazo babikemure. Murakoze. Ibibazo bitatu hano maze kubona, ikintu cya mbere ni kudashira hamwe. Ikintu cyo kudashira hamwe carabaye amatati hano kuva aho dushikiye hano imyaka ndahamaze, ugasanga ngo umugenzi wanje ntabwo twinjira mu kanisa ntabwo twayikuze canke ngo ntabwo tuva hamwe ngo yavuye mu ntari niyi. Ibyo nabonye yuko biri mu bintu bifise ibibazo, hanyuma uburyo bwo kubikora kugira ngo umuntu arabe ko yobikemura ico ni ikintu cyo kwegeranya abantu ukabereka yuko turakeneraniye nakarega umugere umuntu utereka ishiga rimwe ntirishumba yo bakunda tukabakunda. Hariho ibintu tugeza gukorana umwe wese dufashije ibintu vyo umwe wese agira gute ashobora kubaza. Ikibazo kigira kabiri ni ururimi. Indimi zarabaye cyane ku bantu b'abavyeyi bacu basinga bafise imyaka ikuze, indimi zabagora bikabagwa no kuvuga muri office, ugasanga hari abashobora kuronka baca kubafasha, hariho n'ababafasha bavuga ati utegeza kumpa ikintu imbere kwaza kugufasha. Ivyo biri mu bintu novuga dutegeza kwiyegereza bano bavyeyi bacu, uwo ari we wese afise ingorane ukibasha tukamwereka neza tukamufasha. Nimba ari ishure ryo barikenewe tukarishinga, hama tukabereka tukabigisha, ababikeneye tukabafasha. Hanyuma ikindi gira gatatu no kwikunda. Abantu benshi n'ukuri barikunda. Hariho abantu nimba arose nk'akantu kanaka
ari office agiyemwo akaronka ikintu cyoshobora kumufasha agomba kuvyigumizamwo atagomba gusabikanya abene data ni kuri ivyo bintu nivyo bintu maze kubona cyane gose bidusinzikaje urakoze hano hafi ngira ngo abari muri hano mwese mwabyiboneye amatora abaye ku mugaragaro nka perezida wa komisiyo y'amatora nabo dufatanije ndumva na proclama Innocent the winner. Madamu Era akaba afise nawe akaba ari uwa kabiri yatowe ku majwi 7, hanyuma Ferdinand ku majwi 3, hanyuma na Alex ku majwi 2. Amatora ndumva ari uko tugize katubaze abari biyamamaje muremeraho uko amatora yagenze cyane gose. Sawa.